जानकी जानकी rugira ubwoba bwiki kukibagira umuntu mwahoranye ni jewe Sahira kukibagira isezerano naguhaye nakubwiye yuko ntazigenda kuva iruhande nzokurinda buri gihe ubu naje ngaha kano kanya turi kumwe mama muhira bamwishe kandi bigushikiye ngaha aba baje kurunda hano bari baje kurunda no muhira sishaka kuva ngaha ngo uje muhira uko naguye muhira bashaka kwica जानकी Janki, ukutangira ikizenda gufite urukundo rungana uku kose. Ni jewe Sahira mwahoranye kuva kera. Ni jewe musaza wawe nagusiza kuzokama ndakurinda. Uribaza ko ushaka kureka ukagenda ukunyene? Ahantu ugiye si heza imbere. Ugiye mu rufu. Kuko utakumvye niko nakubwiye. Uribaza ko ushaka kunsiga? Sawa basi. Ntumbone ko ndumwana mubi. Ntumbone ko rikora guturubika. Ishikira imbere babi biriko biraba. Ni kumwe nawe. Kiza ko. Nakubwiye ko ivyo bintu biza kuba. Janki. Kweli kubandanya untiye. Nemeye gukura irya shapo.
kugira ngo ngaruke kandi umbone neza ko ndi wa undi Sahil mwahoranye ku isi ya kane. N'ubu nturamenya ko ndiwe. Ibi nane biziko biza kuba. Janki, nije agent Sahil. Ningaho ugenda ngunda kurindi. Ukuboko. Zana ukuboko tugenda. Uko no muri mwatubwira dutegwe. Janki n'umuntu wanyitse. Nije Sahil. Janki, nkuko nabigusezerana kuva ku isi ya kane, sinzigenda kuva iruhande gushika igihe uzoba umwamikazi. Sahil, sinduko ndumva ivyo uriko urambwira. N'ubundi niki cyo nyemeza kuri Sahil? Janki, ni jewe Sahil. Ico kwemeza ko jewe ndi Sahil w'ukuri. Ubwa mbere nambe twaravukanye kuri inosi. Ndazi ko wibuka yuko ari jewe mwavukanye kuri inosi. Nimba wibuka ivyo, ngiye kukwibutsa imyaka 23 iheze ivyabereye ku isi ya kane. Ku isi ya kane ivyo vyiri kuravuga nibiki? Ndagutahura cyane Janki, ko butari kurantahura. Isi ya kane yari jewe nawe. Twavuye tuje nga kuri inosi kugira ngo nitwakura tuze dusubireyo kugira ngo bitworohere gufata ubwami ubu mwamikazi. Ivyo nibiki? Igihe twatugiye guhamba umwami ari we data.
uko imigenzo ivuga iyo umwami asengeye haba hariho uwo yateguye azomusubirira muri ubwo bwami. Uyo nawe niwe araharira ikiziga cy'uwo mwami mu gihe bamaze kumuzika. Uyo nawe ni umukobwa w'umwami. uvuze ngo iyo umwami asengeye aba yarasize umuntu azomusigara muri ubwo bwami mu gihe bamaze kumuzika. Uyo nawe tuwundi niwe atararira icyo kiziga aho kiri, aho bakizika. Nawe ni uwo mukobwa. ushatse kuvuga ko uyu mwigeme w'umuhererezi dufise muri uyu muryango kare wazosigarana ikiziga cya data? Icyo umwami avuze ntawe ukivuguruza. je nk'umuhungu mukuru muri uno muryango musanzwe mubizi mwese igihe ukuntu umeze. ikiziga cya data ni je nzogisigarana, apana kuvuga ko uyu mukobwa ngaho w'umuhererezi ko twomureka adasigarana ikiziga. Nyakubahwa, nkundira tubiyage turi babiri. Nyakubahwa, reka basi twubahirije imigenzo hanyuma tuzoheza tukwimike kugira ngo bigende neza. Habaye ikihe kibazo? Niki kazi rero kiraje? Mwana ki? Ingaya! Ingoko!